Kuva mu matora yo mu mwaka w'2015, 2018, 2020 Uburundi butanguye kwitunganiriza amatora butarinze kuzerinze. Leta y'u Burundi ngo iriko iregeranya uburyo buzokora mu matora ategekanijwe mu mwaka w'2025. Urongoye umugwi ujejwe gutegura amatora Seni Ntahogwamiye Prosperi amenyesha ko hagiye gushigwaho imigwi ijejwe gutegura amatora mu ntara no mu makomine hisunzwe indinganizo nshasha y'intwaro mu ntara, amakomine, imitumba n'amakaritie. Akavuga ko kandi bazobonana n'imigwi itandukanye yegwa n'amatora uhereye ku barongoye imigambwe. Mu minsi iri imbere hagiye gushigwaho imigwi ijejwe gutunganya amatora ku rwego rw'intara sepi no ku rwego rw'amakomine sesi mu ndinganizo nshasha y'ingene intwaro mu gihugu hagati isigaye igabanganijwe mu maprovinsi, mu makomine, mu mitumba no mu makartier. Twimirije kuzobonana n'abaserukira imigambwe, urwego rw'ubutungane, inzego zijejwe umutekano no kwivuna abansi, abamenyesha makuru, amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike, abaserukira amashengero n'amadini atandukanye n'indi migwi tubona ko ari ico yofasha kugira amatora agende neza. Ijambo rizoba rimwe kubamenyesha aho tugejeje ibikorwa no kubibutsa uruhara rwabo ntangere kugira dushike ku matora meza adakumira kandi atekanye. Mu minsi iri imbere kandi tugiye gushira ahabona urukurikirane rw'ingene ibirengo vy'ibikorwa vy'amatora bizogenda birakurikirana. Umunsi twarahira imbere yanyu nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu n'imbere n'amashingamateka na nkenguzamateka twaremanze ko tuzotunganya amatora ataho duhengamiye. N'ubu turasubiye kuvyemerera abarundi bose na cane cane abariko baritegura kuzoja mu ihiganwa k'umugwi Seni uzotunganiriza bose atakuraba munzi, atakamwana wa mama, atamwana n'ikinono. Kanatsinda mu Kirundi barayamaze ngo uca urubanza rw'abavukana ararangamiza. Ni naho tuzoronka indongozi nziza zizodushikana ku Burundi bwifashe mu mwaka w'2040 no ku gihugu giteye imbere mu mwaka w'2060. Mu nyigisho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatanze aho yararamutse yugurura inyigisho zo gukunda igihugu no kwitabira amatora, yibutsa abene gihugu ko kuja gutora ari itegeko ariko kwitoza ari uburenganzira bwabo. Banka kuja mu matora rero bame bazirikana ryasezerano bonyene bisezeranira mu gutora ibwirizwa shingiro, bemeza uruhara bafise imbere y'Imana mushobora vyose. Eka noneho hariho n'abitwaza ngo ntaho begamiye mu vya politike mu kwanka kwitabira amatora. Politike tuyumve neza nuko bayihinduye bakaza kwishira mu gifaransa tutize tutazi kitari no mu karanga kacu. Kuba umwene gihugu uburi umunyepolitike kuko utegerezwa gukurikirana ubuzima bw'igihugu n'abene gihugu, kuko ejo igihugu kigasanzara kigatembagara nawe uzotembagarana naco. Kwitoza canke kutitoza ni uburenganzira bwawe, ariko gutora ni itegeko. Umurundi wese ategerezwa kwitabira amatora agatora. Mugabo udashaka arashobora kutitoza, ivyo ni uburenganzira bwawe. Muri izo nyigisho kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi asaba ibimenyesha makuru guha ijambo abitoza bose kugira imigambi yabo yose abene gihugu bayimenye,
ariko kandi agasaba ivyo bimenyesha makuru kuba inderetsi mu kwerekana uwo wese ashaka gusambura igihugu. Tumenye yuko abitoza keshi bakoresha imvugo ndenzarugero, bagakoresha n'ibigumba mbere bituma abantu bazobemera cyane bagashaka kuzibira abandi ngo ntibiyamamaze. Bikoze uko bitegerezwa ibimenyesha makuru biba bifashije cyane igihugu kugira ngo ntihagire abafata inzira idashika. Nibyo biguma bimenyesha amategeko agenga ihiganwa ndetse bigakebura abayaciye ku ruhande. Erega ikinyamakuru naco kirashobora kwigisha abanyepolitiki bakabwira bati mugabo nawe inzira uciyemo ntishika, hanyuma iyo nkebuzi yayirose araheza agafata inzira nziza. Abatoye inzira yo kwiyamamaza biciye mu bimenyesha makuru nabo bategereza kugururirwa imiryango atawandya wangura. Nawe wamumenyesha makuru we ntuze wugururira uyu ngo wugarane uriya, kuko abantu bose bategereza guhiganwa mu mwidegenzo kandi atanumwe aburabujwe. Mu bijanye no gukomeza amahoro n'umwumvikano mu matora, ibimenyesha makuru birafise uruhara rukomeye. Ivyo navyo vyigaragariza mu kwima imbuga abagaragaza inyifato zifise intumbero yo kwibonekeza canke bagakorera muri rwihisha mu gusambura igihugu. Ibimenyesha makuru ivyo mutegerezwa kubitegera mugaha ijambo utaje gusambura igihugu. Ufise imvugo iturira nawe bakamushira ku mugaragaro kare kugira ngo abahagarikiye amatora bamugarure amazi atararenga inkombe. Ibimenyesha makuru n'inderetsi nibo bamenya uri kwaca mu nzira mbi kugira ngo ushaka gukora ikibi bamushira habona hakiri kare kugira ngo bamusubize ku murongo. Uretse n'ivyo, izi nyigisho z'inyifata ibereye umwenegihugu mu gihe c'amatora, ibimenyesha makuru bifise uruhara runini mu kuzikwiragiza no kumenyereza abenegihugu kugira ico bavuze kubiraba amatora. Izo nyigisho zikaba zatangujwe icese n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kwa 12 Ndamukiza mwaka wa 2024 Igitega mukuru w'igihugu.